n'ubugingo nta n'umumarayika nta n'umwe yemeye, haba n'ibinyabugingo nta n'umwe yemeye kwitanga, ariko Yesu baca arahaguruka afata igitabo, no kuvuga bisigura aremera ibyanditswe muri icyo gitabo, aremera amakuba n'amagorwa yose azobonera ngaha ku isi. Byari byanditswemo neza ingene azokubitwa, ingene azocumitwa, ingene azogirirwa nabi, ingene azorementabirizwa, byose Yesu aravyemera. Bwana Yesu asifiwe. Nico turabaramukije mwese, amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose. Ego haraciye tuganira bishimije ijambo ry'Imana, ariko twaganira na benshi mu nzira zitandukanye. Bwana Yesu asifiwe. None bashima Imana kuri kano kanya nongeye kandi kuronka. Murazi rero twibuka mu ndwiza turibuka ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ariko bene data ntihagire ugufata ko Yesu yavuze itariki 25 z'ukwezi kwa 12. Oya habana bariko ni itariki itwibutsa ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ni itariki duha update, kandi vy'ukuri turanezerwa cyane iyo dushitse kuri iyo tariki. Rero reka dusangire ijambo ry'Imana. Ego turabe ingene ubuhanuzi bwavugishijwe n'abavugishwa ba kera mu isezerano rya kera ingene bwagiye gushika. Nico gituma Bibiliya isezerano rya kera iyo rivuyeho n'ibikundi isezerano rishasha ko rihaba. N'igitabo kimwe isezerano rya kera ritegura isezerano risha. Bwana Yesu asifiwe. Reka dusome twishimire ijambo riri muri Mika igice 5 ku murongo wa 2. Reka dusome hajya havuga ngo, ariko wewe Betelehemu Efurata, nawe uri inkewa mu bihumbi by'Ubuyuda, muri wowe hazomvira muzoba segaba mu Bisirayeli, amamo yiwe yahereye kera hose ibihe n'ibindi. Bwana Yesu asifiwe. Uyu ni Mika mu bahanuzi muvugishwa n'Imana bato cyane, kandi uyu yahanuye bikomeye aho i Betelehemu kizohabera, uzohavukira, uzoboneka akomeye cyane. Kandi uyu yahanuye bimwe na Yesaya igice 7 dusomye kujya murongo wa 14, avuga ngo raba inkumi zosaminda ivyara umwana w'umuhungu, ngo kandi uwo mwana ngo azokwitwa Immanuel. Usomye Yesaya ku murongo wa 14 cy'ubona. Bwana Yesu asifiwe. Kandi uyu Yesaya agiye kubihanura hasigaye imyaka irenga 100 gato kugira ngo Yesu avuke. Bwana Yesu asifiwe. Kandi rero byaciye bishika igihe kigeze Yesu aravuka. Mika nawe nyene, kuko Mika yahanuye atanga imburi cyane ku Isamariya, isagara cy'Isamariya, aganura kandi n'ibizoba i Buyuda mu gisagara cy'i Yerusalemu. Aho murazi umwami Salomo amaze gupfa, niho ubwami bwigabanyamwo kubiri. Bavuze Samariya wari umugwa mukuru w'ijya miryango 10 y'Abisirayeli. Hanyuma epfo naho i Yerusalemu canke Yudaya niho hari imiryango 2, umuryango wa Benyamini n'umuryango wa Yuda. Nico gituma bavuze Samariya ni Yerusalemu ntaca hatandukanya n'ingoga mu buryo bunyaruze. Mika yatanga imburi rero ku bisagara Samariya, agatanga ni Yudaya ingene hagiye kuba nabi. Kandi ico gihe haciye hategwa n'ubwami bw'Ashuri buca burahatera. Ureka ko hari n'imiryango mbere ruguru y'miryango 10 y'Abisirayeli bavuga ko ari imiryango 12 yatakaye, yagiye akagirire kopo iragenda. Kubera iki? Yose baraje barakura, bose barabatwara bagira inyagano, bayita ko imiryango 12 yatakaye. Bwana Yesu asifiwe. Rero Mika mu bavugishwa n'Imana batoya carahanura ikizoba aha i Betelehemu. Aha i Betelehemu naho turabona niho Dawidi yavukiye, kandi n'abayinakuruza biwe nimba zabo zirahari ziri aho. Dufate nka Rusi yapfiriye hajya i Betelehemu, Dawidi niho yavukiye. Kandi Rakeli nawe nyene naho haho nyene yavukiye. Kandi ni aho gace Betelehemu nagace gato Efurata gatoyi cyane. Yesu rero niho yavukiye. Bakundwa, ubuhanuzi ijambo mwaduhagara ko ni ivyavugishijwe n'Imana ko kuvuka kwa Yesu Kristo byarashize. Yesu yaravutse, Yesu yaratuvukiye mu gisagara cy'i Betelehemu.
ku mugwa bavuga mu gisagara cya Dawidi, kuko ariho Dawidi yavukiye. Kandi ubuhanuzi Yesu ava mu muryango, kandi ni muri ujya muryango nyine wa Dawidi, umuryango wa Yuda umanutse gusa ko ba Dawidi bose, na Yesu yakomoka muri rujya rubyaro. Bwana yasasifiwe. Na Yosefu se wa Yesu, ariko n'umurezi, ntabwo ari se wiwe, n'umurezi uko yaramureze nka se, ariko Yesu turazi ko yaje ava mu ijuru. Bwana yasasifiwe. Ariko Yosefu umugabo wa Mariya nk'umurezi wa Yesu Kristo, nawe nyine yava muri bariya ba Dawidi, umuryango wa Yuda. Aho rero niho ubuhanuzi rero bwategezwe gushikira, aho nyine Imana igihe gishitse, ivyo Imana yasezeranye irabishitsa bene data. Bwana Yesu asifiwe. Dusomye Luka igice ca kabiri duhereyeho, niho dusoma amajambo avuga ngo muri iyo minsi icagezwe kiva kwa Kaisari Augusto, ngo abo mw'isi bose bandikwe. Uko niko kwandikwa kwa mbere kwabayeho Kureniyo akiri cegera ca Kaisari Isiriya. Bose baja kuyandikisha, umuntu wese aja mu gisagara ciwabo. Bwana Yesu asifiwe. Icagezwe rero hamaze gushika igihe gishitse, icagezwe kirasohora. Cari kivuye kuri Kaisariya, kwa Kaisari Augusto. Uwo Kaisari niwe yatwara ico gihe. Abisirayeli bari mu buja bwabo. Hanyuma icagezwe cyagisohora. Kureniyo nawe yari cegera ca Kaisari ari Siriya. Hanyuma baca barasohora. Ni kuvuga Yosefu na Mariya bari he? Bari Galilaya mu gisagara cy'i Nazareti. Bica bisaba ko umwe wese aja kwenegisha mu gisagara cy'iwabo. Kandi Yosefu mwibuka ko yava mu gisagara cya Dawidi, yari mu Yudaya. Kandi sekuruza yavuka hajya i Betelehemu, yashategezwa kuja mu ntara y'iwabo no mu gisagara ca Dawidi, aho i Betelehemu Efrata nyene, aho ubuhanuzi nyene bwavuga exactement acajayo. Ari kumwe na Mariya kuriwe. Mariya amerewe nabi, baragenda barashika mpaka bashika aho i Betelehemu. Gushika Mariya niho yaciye bishika biranka, igihe cyo kwibaruka ica kiragera. Kuko Yesu ntiyari kuvukira i Nazareti iyo bari basanzwe baba, ntibyari gukunda ko ubuhanuzi bwategerezwa gushizwa. Ubuhanuzi Imana ico yaravuze cyategezwa gushika kugira ngo baviyo bashike mu gisagara cy'iwabo. Nuko rero Yesu acaravuka, ariko bene data kibabaje ngo ntiyaronse ahantu avukira heza. Azavukira mu ruhongore, ahantu mu rusyogorore, ahantu hari inka zikorera ibintu byose. Iyumvirize bene data, kandi mu by'ukuri Yesu Kristo yarakwiye icubahiro, yarakwiye kuvukira ahantu hameze neza, kuko ico gihe ngo barabuze indaro mu mahoteli. Yari aho hantu mu ndaro hari amahoteli, cyari gisagara abantu bose bari kuja mu bisagara by'iwabo. Abantu bafise uburyo bashikira mu mahoteli, bashikira ahantu hameze neza. Ariko Yesu Kristo umwami wacu arabura ahantu avukira, maze Mariya ngo ashaje ahantu aho nyene mu rusyogoro, abona kuvyariraho akana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Murabi bitangaje bikomeye cyane. Ugiye kuraba Yesu Kristo ahantu yagiye araba hose, canke ahantu yaciye wasanga ahantu hashiriritse cyane. Yosefu na Mariya babaye i Nazareti, aho gasagara na Yesu yarahakuriye. Nekara gasagara gato cyane, agasagara kagayitse. Abasesanguzi baravuga ko hariho mbere nk'inzu zitarenga 150. Kandi gasagara kahantu mu ahantu hameze nabi, ahantu hadateye imbere. Cawumviriza kandi nawe yavukiye ashavukira ahantu hameze nabi, ahantu mu rusyogoro, ahantu ataronse indara, ahantu mu cyumba cyo mu hoteli. Bwana Yesu asifiwe. Ariko ibyo byose biratwigisha ikintu kimwe. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe. Biratwigisha ikintu kimwe, guca bugufi kwa Yesu kwatuzaniye ubugingo. Yesu ntiyaje arondera ahantu hakomeye cyane.
Yesu ntiyaje ngo avukire New York. Yesu ntiyaje ngo avukire Texas. Yesu ntiyaje ngo avukire mu Bufaransa. Yesu ntiyaje ngo avukire muri Australia. Yesu ntiyaje ngo avukire mu bindi bihugu byose tuzi, ariko ubuhanuzi uko bwavuga yateza kuvukira i Betelehemu mu gisagara ca Dawidi. Kandi Yesu yaje aciye bugufi rwose, iyumvire afise ishusho y'umwana w'Imana, ariko ntiyiyumvire kugwanditso cyubahiro mu ijuru. Aremera kuko inama mu ijuru yarakoranye iti mbega twotumande kwisi aja gucungura isi. Maze nta n'umumarayika mu byashorera no kuvuga ngo nta n'umumarayika, nta n'umwe yemeye, haba n'ibinyabugingo nta n'umwe yemeye kwitanga, ariko Yesu ngo acarahaguruka afata igitabo, no kuvuga bisigura aremera ibyanditswe muri ico gitabo, aremera amakuba n'amagorwa yose azobonera ngaha kwisi. Byari byanditswemo neza ingene azokubitwa, ingene azocumitwa, ingene azogirirwa nabi, ingene azorementanirizwa. Ibyo byose Yesu aravyemera. Bwana Yesu asifiwe. Nico gituma Yesu yaje yicishije bugufi. Kostime yarafise mu ijuru yarayambuye, yambura ishusho y'ubumana ngo yambara ishusho y'umwana w'umuntu. 100% Yesu yari umwana w'umuntu, 100% Yesu yari umwana w'Imana, kandi Yesu yari Imana. Bwana Yesu asifiwe. Nuko rero Yesu yaje, ubuhanuzi buca burashika, hajya nyene ya ubuhanuzi bwavuga ko azovukira, acavukiraho. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yagitugiriye neza. Yemwe naho utaba wizera, uravyikoordination yo kuva mu isezerano rya kera, kuba kuri abahanuzi, kuva kuri bamika, kuva kuri ba Yesaya, ingene bahanuye Yesu hazovukira, n'ingene bizogaca bibukonyene Yesu azovukira aho hantu. Mwene data warukwiye kwizera vy'ukuri ko Yesu ari umwana w'Imana. None rero nuko ijambo ry'Imana ritubwira, kandi wame uzirikana Yesu ko yavuze agakura, agakora mission yiwe, maze akaducungura akaduga mu ijuru. Uko yaduze nuko azogaruka, kandi n'umumarayika arababwiye abigisha ngo uko mumubona duze ngo nuko azogaruka. N'ubu turamurindiriye Yesu ko yaduze nuko azogaruka. N'iri jambo ry'Imana nshaka dusangira ryo kwibukanya ivy'iki gihe, Noeli nziza, Noeli ivuka rya Yesu. Naho abantu bafata umunsi wa Noeli ukundi kuntu, ariko twebwe ntaco bitubwiye, bitwibutsa ivuka rya Yesu. Biratwibutsa Yesu ntiyavutse uwo munsi, ariko biratwibutsa. Bwana Yesu asifiwe. Rero nawe ndakwifurije kwizera, ndakwifurije guhanga amaso Yesu Kristo, ndakwifurije kwama ushishikara urondera ivy'Imana, kwama ushishikara uzirikana ubuhanuzi ngene bwasohoye, ubuhanuzi ngene bwashitse, kandi bwaravugishijwe n'abavugishwa n'Imana kuva kera. Kandi na Mose nawe nyene yaravuze ngo Imana ngo hazohaguruka umuntu, ngo izobahagurukiriza umuntu, ngo kandi bazova muri mwebwe azaho mu Isirayeli, ngo muze mu mwubahe. Mose nawe yaramuvugishijwe ko, ariko umuntu yava yumvira ngo yavuga kuri Yosuwa yamusubiriye, ariko habana bariko avuga Yesu umuntu azobavuye mu Bisirayeli, ngo muze mu mwubahe, ngo azobameze nkanje, ngo azobakomeye cyane. Bwana Yesu asifiwe. Ubuhanuzi ro kuri Yesu tugiye kura muri isezerano rya kera, tworonga ubuvuga neza na neza burenga 11, mbere buvuga kuri Yesu tworenga n'300. Mwami Yesu byari byaravugishijwe neza ko azovukira i Betelehemu mu gisagara ca Dawidi. Bwana Yesu asifiwe. Nuko rero wizere ijambo ry'Imana, wizere Imana. Ubuhanuzi bwavuzwe n'ubuhanuzi buvugwa abavugijwe n'Imana kera no mu isezerano risha, ko Yesu azogaruka, ko aza kujana umugeni we, umugeni yakoye n'amaraso yiwe, ko azoja gutora ishengero. Ico naco cizere kandi kizoshika, kandi ibihe biriko bitwereka ko ari bibi. Yesu Kristo arazoza. Bwana Yesu asifiwe. Murakoze cyane. Hanyuma Mwami Yesu ashika kwa namwe. Noeli nziza, Noeli nziza, Noeli nziza. Ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu Kristo avukire muri mwebwe. Ubuvugishwa, ivyahishuriwe, ivyavugishijwe byarashitse. Yesu yaravuze, turamurindiye. Murakoze cyane. Dusenge Imana. Shima Yesu, urakoze wowe amahirwe bidashira, ubana natwe muri byose, kandi wamana natwe muri byose na hose. Urakoze kuba twiretse mu bishe mu ijambo ryawe, kandi